azoguhinduka batangure kukuvuga ayandi majambo mugendane muri 10 ushikurume abandi bose umwe yagiye avamo uwundi avamo kandi bageze hirya bavuga ngo yo yapfa kwisuka mu atazi yariko yokuruza atazi ingene baboga yariko asomorotse intambara atazi ingene ayirwana kandi n'abagiye kugakokoka bakubwira ngo wiyo tugane hararengana hose umva ico Imana ivuga ureke kuvuga ico abantu bavuga. Ndamubonera ko amagorwa menshi y'abaganga n'abandi benshi uraza bakabaza kubita urugi nawe ugugara ahantu atari wawe mu bitaro ugurura ugara ntabwo uriko muratera akajagari ugurura nanjye nkabagira ugara kandi byarabananiye banazigiye byabananiye ugara natwe dukoresha ubuvuzi bwo mu ijuru ubyibutse n'umutera haleluya Richard aba yaribagiwe kuva kera kandi yari kumwe n'abagenzi bamaranye ibiherehere basangiye inyama basangiye umuceri basangiye amafiriti basangiye ibindi bagendana ibihere birebire ariko ibyo basangiye kwari uguhemana n'aba bagenzi muri kumwe bose n'abakata bagenzi muri kumwe bose kubera gusangira ifanta kubera kuvuga ko bitanu kubera hari icyo uzobamarira kubera hari icyo uzobafasha ariko niwagera mu bombane raba ko muzogumana inshuti idahemuka ni Yesu. Muhira uzora umuntu azogusanga muhira akubwira amakira 15 akira 50 reka tukina amatondo tujya muri data igihe kimwe twari kumwe igihe kimwe yari natureye umugisha aho wigishije kudandaza uyu munsi warahombe bariko barabandanya bari hehe haleluya n'abandi ariko mu ijuru harumwami mwiza abasike tutemereka uwo mwami ntaraba nk'abantu uwo mwami ntarabanga ku butoni uwo Yesu ntaraba amashuri uwo ntaraba igihe umaze ndamukunda haleluya. Iyo abandi bagutaye n'abatahaguruka agaca gutora iyo abandi batanguye kukuvuga no kukwemukira n'abaza kugusobanura neza yo haleluya oh haleluya we niba hari uwabonye Yesu mu bihe bigoye ahaguruka
gihinduka icyo yavuze tubasha duca mu ntambara ariko gisosohora. Okay. Yesu Kristo.